Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Indwara yo gucibwamwo no kuyogwa yateye urugo rw'umuryango wo muri quartier Nyabagere turi muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura irabateye amakenga bibaza ko yoba yaturutse ku bukene bw'amazi meza butuma haba isuku rike murabikurikira muri ano makuru. Basaba gutunganirizwa mu bijanye n'imishahara n'abakozi ba kaminuza y'u Burundi mu nama ya bose idasanzwe kuri uyu wa gatanu. Idonido ni muri ano makuru bana natwe. Tutangurira no makuru mu gisata c'amagara y'abantu batandatu bo mu muryango umwe muri quartier Nyabagere turi muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura baratewe amakenga n'indwara yo gucibwamwo bakongera bakayogwa yabateye. Bavuga ko isuku rike ryoba riri mu bituma babangamirwa. Imiryango igera kuri 15 yo muri urwo rugo ihurira ku kazu ka sugumwe kamwe. Janvier Ntawuyankira arongoye agacimbiri yibaza ko ubukene bw'amazi meza bwoba buri mu bituma isuku riba rike muri ako gace, agasaba kuronswa amazi meza. Ni inkuru ya Jean Marie Mayonga. Abantu batanguye gufatwa niyo ndwara yo gucibwamwo harimo kuyogwa bari bagizwe n'umuryango umwe, aho abantu batandatu ari bo batanguye gufatwa niyo ndwara. Umwe mu bafashwe aratubwira uko vyatanguye. Wari umunsi wo kuwa gatatu mfatwa ndiyara mu twenze mu gatondo ndaja ku kazi sinamenye ivyarivyo, ntase ku mugoroba naho naca mbona ntangura kudaho nko mu masaha 6 z'ijoro. Rero niho naca ntangura kumva mu maguru, ntanguye kuma imitsi iragenda ratatana sinasubira kwinyagaza. Baca barantwara kwa muganga muri kwa karete. Jeco nsaba ivyambaye ko niko bitoseka ku bandi leta dufasha amazi no kuvugwa kuzitira tutarone. N'uyu mubanyi nawe nyene ngo umwana wiwe vyaramubaye ko aho yatanguye kumva umwana bavuga ko ariko aribwa mu nda, mu nyuma bica biza ivyo kuyogwa no gucibwamwo. Ntitutoreka kugwara yangwara dukoresha amazi ya Nyabagera. Naje ndayogesha ivyombo none maze kubona umutware wanje niwe mpangiye amaze gufatwa nanje camfatwa kuko twese dukoresha bimwe. Umwana wanje ryari yarafashwe baca bambwira ngo yo barikorera igombe mufate, ndavuga ati none ikorera ifata gute? Umwana ambwira ngo atanguye kuribwa. Bagomba mutuvugire turonka amazi misi yose. Ubukene bw'amazi muri ako gace abanyagihugu bemeza ko vyo biri mu bituma isuku rike yibonekeza. Janine Nizigiyimana n'umuremesha kiyago akavuga ko ico kibazo c'isuku rike kibonekeza muri ico gice. Ubwa mbere harabanje hafatwa abana bo muri serire ya gatatu bari bagiye gutembera mu mirango kuramukanya, bashitse muhiri wabo bacatangura kudahwa no gucibwamwo. Iyi rero kayibonekeje yatanguye ku munsi wa kane ngaha muri serire ya kabiri. Naho ikibazo c'amazi muri quartier Nyabagera turakenye cyane amazi, nico gituma turiko turatabaza kugira ngo abadukurira barabe ingene boshobora kuturonsa amazi isuku rike riraboneka. Kuko umaze gupangisha nk'imiryango 15 bakaba bafise toilette imwe, nta suku n'ukuri rishobora kuba. Janvier Ntawuyankira arongoye agacimbiri ka kabiri muri quartier Nyabagere avuga ko ikibazo c'amazi n'utuzu twasugumwe tudashemeye biri mu bituma izo ndwara zituruka ku isuku rike zibangamira abarongoye. Baciye birukira kwa muganga muri Prince Serge kubera ibipimo vyerekanye ko ibimenyetso ari vyizo ndwara nyene ziturutse ku isuku rike. Baciye batubwira yuko abo bantu baba bagwaye kolera, hanyuma turakora ibishoboka. Ibyo dusaba mbere ku bene gihugu nugukurikiza amabwirizwa y'isuku bakirinda ibintu vy'umwanda canke ubucafu. Dusaba rero shirahamwe Regideso kugira ngo izira turungikira amazi ku rugero rukwiye kuko ico kibazo c'amazi twari tunagisangana.
iyo ndwara yibonekeje yo gucibwamwo no kuyogwa ikaba yari imaze gufata abantu bagera kuri 8 muri quartier Nyabagere mu kwezi kw'indwi guheze no ku kwezi kwa 8 turimwo. Jean-Marie Mayonga urakenuye. Leta y'u Burundi irategekanya kurungika kwiga hanze abanyeshure 16 muri uno mwaka, abo bakaba bazoja kunonosora ivyigwa bijanye n'ubutare. Bishikirizwa kuri uyu wa kane n'umushikiranganje w'indero ari umutumire mu nama nshingamateka. Ni mu gihe bivugwa ko ico gisata coba ciharijwe ubu n'abanyamahanga. Francine Ndihokubwayo yarakubitiye aho mu nama nshingamateka. Ihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 gwiragoye gushikira hatabonetse abahinga bakwiye kandi bafise ubumenyi mu gisata c'ubutare. Niko vyashikirijwe kuri wa kane mu nama nshingamateka. Umushikiranganje w'indero yariko yishura ku bibazo vy'abagize ugo gwego, berekanye ko atanyigisho zijanye no gucukura ubutare zigwiriye kandi ari gisata kiri mu bigize umutima w'igihugu mu vy'iterambere. Umushikiranganje François Havyarimana akaba yishuye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 hategura urutonde rw'ivyigwa vyotangwa mu gisata c'ubutare, agataka n'amabuye y'agaciro higamwo abana 150 b'inyuma y'ishure nshingiro. Ubu muri kaminuza kandi naho nyene ngo bariko barasubiramwo ivyigwa nk'ivyo abo bana bazobandanirizamwo. Umushikiranganje François Havyarimana yaranamenyesheje ko hari abarundi 29 bize ivy'ubutare batahutse, ubu abandi 16 bakaba biteze kugenda imbere y'uko umwaka uhera. Yaranibukije ibifatirwa ko mu kubarungika. Muhora mubona tuvuga tuti kuri iyi bourse n'imiburiburi umuntu habe yarose 70%. Aho twe tuba dufashe yuko 70% ari une note d'excellence. Kubera iki tubifata gutyo? Buryo ugiye kuraba mu mashuri ntibakora mu makondition amwe. Hari igihe usanga umunyeshure yize nka hari igiteranyi, ugasanga uwo muntu yize mu makondisiyo difficile arashoboye kuronka 70%. Ugasanga wa muntu nawe yiga mu makondisiyo meza cyane gose arose 80%. Ariko ugasanga ushize hamwe abo bana babiri, ugasanga wa undi yaronka 70%, ahubwo niwe arose amanota menshi. Arashobora kuba yize ku ishuri X afise 80%, mugabo ufise 60 yize ku ishuri Y, ubashize hamwe w'amanota 60 akaba ari waba ari plus brillant. Nico gituma rero mu bushikiranganje tuvuga tuti après tout nous devons fixer un critère d'excellence. Tuti afise 70%, uwo tumufata ko ari umwana aciye ubwenge. Tugaca kandi tuvuga critère ya kabiri, turabe igihugu ntigisubire mu byo cahozemwo, aho wasanga higa ubwoko bumwe, aho wasanga higa abava mu ntara zimwe. Tugaca tuvuga tuti reka turabe abo mu ntara zose bashobore kuja kwiga, mugabo abafise iyo niveau minimal roki. Arico gituma rero rimwe na rimwe musanga hariko haraba n'imyidogo, ugasanga umuntu yari afise 85 ntagiye, mugabo ufise 82 aragiye, agaca avuga ngo narenganijwe. Mugabo ugiye kuraba ugasanga abo bantu ntibava mu ntara imwe canke ntibava mu bwoko bumwe. Umushikiranganje François Havyarimana akaba yanamenyesheje ko muri uku kwezi k'umunani hazokoreshwa ikibazo c'akazi cyo gusubiriza abigisha bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Francine Ndihokubwayo nawe urakenuye. Tugume muri ico gisata nyene c'indero. Abakozi ba kaminuza basaba leta kubatunganiriza vuba ibijanye n'iduzwa ry'imishahara ngo nkuko yabikoreye abandi mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu nama ya bose idasanzwe kuri uyu wa gatanu, uwuserukira sendika y'abigisha b'iyo kaminuza aratanga ihumure ko yegereye umushikiranganje w'indero akaba anajejwe n'amakaminuza, amwishura ko ivyabo bakozi bizodadanurwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024. Iryo naryo ngo rikaba rishobora gusohoka umwanya uwo ari wo wose.
Murazi ko imwaka w'ibihumbi 2015 mwe byo kuduga imishahara bica birahagarara hanyuma bihagaze byategezwa kumara imyaka ine gusa mugabo leta irongera kwindi imyaka hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwindwi mu mwaka w'ibihumbi 2022 barabirekurira abakozi bamwe bagengwa n'itegeko ry'abakozi ba leta hanyuma aca batubwira abandi bagengwa n'amategeko amwe y'amategeko yihariwe bimwe bita mu Gifaransa les institutions à statut spéciaux ko babangira hanyuma n'ivyo twaremeye turabangira hanyuma batubwira yuko mukuru w'igihugu acaravuga neza yuko mu kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ivyo bintu bizoba vyaheze ku bakozi bose bakora mu Burundi ariko ivyagiye kudutangaza nuko nubundi bitabaye kandi imvugo zose zivuga yuko bitegerezwa kuba nivyo nibikenewe vyose bihari mu itegeko rigenga amafaranga Burundi buzokoresha muri no mwaka w'ibihumbi 2023 gana w'ibihumbi 2024 haranditse yuko ivyo bibazo bitegerezwa gutorerwa amahera yavyo yategekanijwe mugabo uko hasigaye decret iteko ry'umukuru w'igihugu ribishira mu ngiro iryo teko rero rikaba ryari kuba ryabonetse mu kwezi kwa gatandatu canke n'imiburi buri mu ntango zo kwezi kw'indwi baguma tubwira rero ngo ryariboneke nico gituma mu vyo twategerezwa kubwira abakozi uno munsi turavye ibyo umushikiranganje yatubwiye yuko umwanya wari wo wose iryo teko rishobora gusohoka hanyuma nibyo twahiko turabwira abakozi ko iteko ko rishobora gusohoka umwanya wari wo wose hanyuma bamenye ingaro bavyifatamo abakozi bo muri kaminuza bahaye icizere ico umushikiranganje yababwiye ikindi nuko tworaba tukavugana n'userukira kaminuza y'u Burundi ko yotenyenya ibintu byo gukora imishahara y'ukwezi k'umunani kugira ngo akoreshe iryo teko rishasha rizoba ryasohotse tukazohava dusubira gukorana kwa gatanu h'uno munsi kugira ngo turabe ivyo batwemereye umushikiranganje ivyo atubwiye ko bigira bikunde aho bigeze. Mu makuru y'inkino tubandanya ano makuru ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball rukinirwa ku musenyi rigiye gukinirwa i Bujumbura muri uku k'umunani ryiteze ibihugu 15 bizogyitabira mu ruhande rw'abagabo hamwe n'ibihugu 8 ku ruhande rw'abakenyezi. Iryo higanwa rero rikaba ritegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 17 gushika kujya 21 uko kwezi nyene. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Serge Ntakavura arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi amenyesha ko igihugu cy'u Burundi kizoserukirwa n'imigwi 5 muri yo 3 ni y'abagabo hamwe kandi n'ibiri y'abakenyezi. Iyo bita volleyball beach world tour izobera ngaha anye guhera ku itariki 17 gushika ku itariki 20 z'uku kwezi k'umunani. Rero nkuko mubibona murabonye ko abazoserukira Burundi bari mu myiteguro murabonye ibibuga ngaho onye ko Federation Internationale bikoresha arungitse turiko turavyinstallar amafire n'ibiki murabona ko aho abantu bazicara ngaho onye no kuvuga no kwita abantu bazakorera bazicara ko hamaze kubaka cellule enorme ko ico nababwira nuko ibintu vyose ari Federation Internationale yaje ngaha irabicapa hama iduha igicapo umva rero duca dukora ku bicapo baduhaye rero urabona ko turabigenze hanyuma ibijanye n'imipira tuzokinisha ibijanye n'impuzu za publicité murabona ko ama t-shirt yaramaze gushika ni kuvuga rero gushika ubu bimeze neza hanyuma ibihugu bizoza byose hamwe ni ibihugu 15 byamaze kurungika ama booking yavyo n'urutonde rw'abakinyi abakinyi nabo ni 86 bazoshika ngaha aba officiel batarimo cyo kimwe n'abacoach ibihugu uko bingana ni kuvuga
hariho ku ruhande rwa Afrika no kuvuga hariho Uburundi, Cameroon, Gambia, Kenya, Maroc, Rwanda, Tanzania, hanyuma agaca haza ku ruhande rwa Europe, Allemagne, Autriche, Colombie, Espagne, Norvège, Royaume-Uni, Suède, plutôt Colombie ntirimwo, hama ku ruhande rwa Amerika Latine harimo Colombie, hama ku ruhande rwa Asia naho harimo Israel. Ni kuvuga rero abakobwa bazoza ibihugu 8, ibisigaye navyo rero bikaba arabahungu. Hasigaye iminsi 7 yonyene kugira ngo dutangure competition. Ni kuvuga haracasigaye udukorwa tumwe ibikorwa bisigaye byinshi nibisaba amafaranga no kwita ya leta ya Ministère ya Jeunesse Sport, nayo bariko barabinyarutsa nk'ama stage hariya zo hariyo stage ama ecran ligne ya internet bazozana ngaha, ibyo byose biriko birakogwa hamwe cyo kimwe n'amatante intebe n'ibiki byose bizoza ngaha n'ibindi bikoresho byankenerwa byose. Mu makungu turangiza ano makuru yacu yishira hamwe rihurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO ngo rigiye kurungika inteko mu gihugu canije. Amakuru dukesha ikinyamakuru Africa News amenyesha ko ibikorwa vyo kubohoza umukuru w'igihugu Mohamed Bazoum bishobora kuja mu ngiro vuba. Ni nkuru yatorokanijwe na Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko i Abuja muri Nigeria abarongoye ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'uburengero CEDEAO barayi bafashe ingingo yo kurungika inteko muri Niger kugira bagarukane umutekano muri ico gihugu. Muga ivyo bikorwa bikagirwa babandanya barondera gutuza imishamirano yaturutse ku bikorwa igisirikare cakoze igihe cafashe ubutegetsi. Ono ati nimutange itegeko ubunyene inteko za gisirikare zije kugarukana umutekano muri leta ya Niger. Ayo makuru arangiza avuga ko President Alassane Ouattara ariwe yerekanye inguvu nyinshi muri ivyo bikorwa bigiye gukogwa ngo igihugu ciwe kizotanga abasoda bari hagati y'amajana 8 n'igihumbi n'ijana. Ubufaransa bwo buvuga ko bwashigikiye ivyavuye vyose muri iyo nama ya CEDEAO. Sheila Irambona nawe urakenuye ku iyo nkuru ivugwa mu mahanga. Duciye turangiza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.